ikiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba RPA turi kwa 21 Ruheshi no mwaka 2019 no mwanya w'amakuru mu Kirundi aca mu kiganiro Humura Burundi yo kuri uyu wa gatanu. Amakuru agizwe nayo n'ingingo nkuru zikurikira ngo nta biganiro bihuza abarundi biziga kuba nk'uko biherutse gusabwa n'ubumwe bwa Afrika byamenyeshejwe na Prosper Ntawugwamiye avugira leta y'u Burundi mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye bahe bamenyesha amakuru n'abanyagihugu mu ntara ya Muyinga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Ni mugisha hamwe International Crisis Group ryo rigaragaza amakenga n'impungenge rifitse kucuka kibi gishobora kuranga amatora mu Burundi mu mwaka wa 2020. Abarwaye indwara za kanseri, indwara y'igitigo bita hepatite, indwara y'igisukari diabete ngo bagiye kugwa mu mporero ku ngingo ya leta yo gukoresha imiti bita generique kuko indwara zabo zari zisanzwe zivuzwa imiti iva iburaya bita specialite. Mu kiganiro dukingira ibidukikije naho uyu munsi tubabwire ibijanye n'ikoreshwa ry'umavu w'ikizungu mu myaba canke imyonga itunganijwe bita mu Gifaransa marais aménagé, ingaruka mbi n'ivyokorwa kugira ngo ibinyabuzima bikingirwe. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yombi. Bomfisi niyongere nije ngenda bashikize amakuru yo kuri uyu wa gatanu fadikanije na Fabrice ndi mu rukundo muhinga bw'ivyuma engineer Ejide Mwemero ariko afata amasanamu twese hamwe tuti ni musangwe kazi. Amakuru twateguye tuyahere mu gisata ca politike. Ibiro vy'inama mpanuzwa jambo ya komine bibwirizwa n'imiburiburi kuba bigizwe n'ibitigiri bingana 30% vy'abakenyezi bitegekwa n'itegeko rishasha rigenga amatora mu mwaka wa 2020. Iryo tegeko nyene rikavuga ko kugira ngo umukandida yigenga aje mu nama mpanuzwa jambo ya komine n'imiburiburi abwirizwa gushikana amajwi 10% y'abatoye. Mu gusozera urukurikirane rw'ingingo zahinduwe mu itegeko rizogenga amatora mu mwaka wa 2020 tucijya nino ikigabane cerekeye amatora y'inama mpanuzwa jambo ya komine nishigwaho ry'abagize ibiro vyayo Janvier Nhatswe. Igice ca gatatu c'ikigabane ca gatandatu kivuga ibijanye n'amatora y'inama mpanuzwa jambo ya komine hamwe na mustanteri. Mu gihe itegeko ryo muri Ruheshi 2014 atana hamwe rivuga abitoza bari mu nani z'imigambwe rikavuga gusa abari ku ntonde z'imigambwe n'iz'abigenga, mu itegeko rizogenga amatora yo mu 2020 mu ngingo y'ijana na 22 rivuga ko abagira intonde zabo ari abari mu migambwe canke mu nani z'imigambwe gusa, nayo ko abigenga bitoza umwe ku giti ciwe. Muri iyo ngingo nyene iryo tegeko riratomora ko uwigenga abwirizwa gutorwa n'imiburiburi ku majwi angana na 10% y'abatoye. Ikindi nuko itegeko ryo mu 2014 ryavuga ko abatemerewe kuja mu nama mpanuzwa jambo ya komine ari buramatari w'intara hamwe n'abakozi ba komine gusa. Iryo mu 2020 kuri abo rica ryongerako umushikiranganje wa mbere, umushikiranganje ajejwe intwaro mu gihugu hagati hamwe rero n'abahanuzi ba buramatari. Nayo kubijanye n'abagize ibiro vy'inama mpanuzwa jambo ya komine, itegeko rishasha ryo mu 2020 ritegeka ko n'imiburiburi mu bagize ivyo biro 30% babwirizwa kuba ari abakenyezi, mu gihe ingingo nk'iyo y'ijana na 91 y'itegeko ryo mu 2014 ataco yabivugako. Mu kigabane ca 11 co gusozera ingingo y'amajana 250 y'itegeko ryo mu 2014 yamenyesha ko amafaranga yo gutunganya amatora yose ategekanijwe azotangwa na leta yonyene. Itegeko rishasha ryo mu 2020 ryo rivuga ko ayo mafaranga azova muri leta no mu ntererano z'abanyagihugu. Janvier Nhatswe arakenuye ngo nta biganiro bihuza abarundi bizosubira gutunganywa nkuko biherutse gusabwa n'umukomiseri w'icata c'umutekano n'amahoro mu muryango w'umwe bwa Afrika Ismail Shergi. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye bagiranye n'abanyagihugu hamwe n'abamesha makuru. Muri ico kiganiro umuvugizi wa leta y'u Burundi yakuri inkoni hugishitse kubari babifise ko ikizigizigi. Prosper Ntawugwamiye yagiriye kasaba mbere abarundi kureka gusamazwa n'abaciyumvira ibiganiro akabahamagara nyabuna kwitegura amatora yo mu mwaka wa 2020. Tutega amatwi Prosper Ntawugwamiye avugira leta y'u Burundi. Hari ibiganiro bitegekanijwe
mu nzego izo arizo zose mugabo bya biganiro bimwe mwaheruka nk'ivyo mu bihumbi 2000 bidahera nibaza yuko nkuko mwage murabikurikirana umufasha bari babishinze yaratanze icegeranyo kubwiwe ivyo biganiro vyaraheze ahubwo igihugu kiriko citegura urubanza rukomeye urubanza rw'amatora twosaba abarundi n'amakungu bariko baratwumviriza ko batosubira kuza barasamaza cyane abene gihugu hari urubanza twimirije ujya nawe yavuze bijya bintu ujya mukozi wa Union Africaine Shergi je nagira ndabibutsa akantu gatoyi nimuzosubire kuza murakanguka cyane babwiye ngo umukozi w'ishiramwe mpuzamakungu umukozi w'ishiramwe mpuzamakungu cyangwa umukozi w'ishiramwe y'ubumwe bwa Afrika nimwumve ko umukozi w'ibihugu mu Gifaransa babita les fonctionnaires des États n'abakozi b'ibihugu Uburundi nabwo ni igihugu cyo muri mu bumwe bwa Afrika Shergi rero n'umukozi w'Uburundi nizo kwico kimucunga none hari umukozi yategeka sebuja ico ni cyumviro yatanze nta kintu kinini bihindura Uburundi buri ku kivi intumbero yafashwe murayizi abipfuza kuza mu matora nibaze bafashe igihugu bagira ico baterereye nkuko twababwiye ejo bundi no turabigarutse ko abantu nabo bafitanye ingorane n'ubutungane bazobanza baganire n'ubutungane nibahezera kuganira n'ubutungane barazoshobora kuganira ibindi bibazo za politiki Kubijanye n'imaze iminsi ivuga ko Petero Nkurunziza ashobora kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora mu mwaka wa 2020 umuvugizi wiwe arabeshuza Jean-Claude Karegwa Ndenza ko yijeje abarundi ko shebuja tarota yivuguruza ko yabajije Imana ni mu gihe hagize iminsi havugwa ko imbonera kure ziriko zitegura imyerekano yo gusaba ko Petero Nkurunziza yosubira kwitoza mu mwaka wa 2020 Karegwa Ndenza ko avugira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu Burundi umuntu wese agombye kugira imyerekano abifite uburenganzira mu gihe yubahirije ibisabwa n'amategeko twebwe ico twanka mu gihugu ni migumuko nta munsi n'umwe umuntu yagombye kugira imyerekano yigeze avyangirwa kiretse bamwe biyadukiza bagira imigumuko n'ahandi namwe bwire mwashobora kugira imyerekano ivyo musaba byose murafise uburenganzira kugwaruka rero ntavyo narinzi ko rutegekanya kugira iyo myerekano ariko mu gihe gusa kugira iyo myerekano n'uburenganzira bwabo nta muntu yobuza abantu kugira imyerekano imishu niyo ikibazo baciye baza gisamikira kuri ico bajuti umukuru w'igihugu yatangaje ko atazokwitoza mu matora y'2020 kinone aho yashize niho akiri imvugo yacazanye n'ingiro ico no kumenyesha nuko ijya ngingo umukuru w'igihugu yashikirije abarundi n'amakungu nkuko yabitubariye singingo yafashe wenyene ingingo yafashe nkuko yabitubariye abanze kugisha inama Imana yarahanuje Imana kuri no muntu turiko turavugana ijya ngingo yafashe iracari iyo nyene kandi no kwizeza ko ingingo ntabanduka kuko iyo umuntu hanuje Imana ntasubira guhanuza abandi mu gihe Imana azi kwiri hejuru y'abandi bantu bose ico rero ndabanda kumenyesha nkamenyesha n'abandi nuko mu mwaka wa 2020 hatarenga mu kwezi k'umunani hazoba ibirori by'agakura bizoba ikibiriraho ku maradiyo no kumbonesha kure aho n'icubahiro Petero Nkurunziza mukuru w'igihugu azobisikanya n'uzoba yaratowe n'abarundi kugira ngo amusubirire Ubushikiranganje bw'intwaro hagati ntibari batanzwe muri ico kiganiro wabuserukiye ntihanganiye umugambwe senere hamwe n'ishiramwe Parseme mu kubagabisha abwira ko batihanuye bakare kudurumbanya umutekano bashobora gufatirwa ibihano rushahasha Emmanuel Ndayishimiye Muri ico kiganiro c'abavugizi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Tarsise Niyongabo aragabisha umugambwe senel awusaba gukurikiranira hafi inyifato y'abanwanyi babo kuko bakekwa kuba bari mu bahungabanya umutekano tukonaho yuko kubagabisha bavyumve twebwe nk'abantu doyuka kwemerera uwo mugambi bigasubira kugaragara kandi ko ari bo bariko batera ako kaguma tuzoheza tubafatire ingingo zibereye Tarsise Niyongabo hejuru yo kugabisha ishiramwe Parsem yagiriye ko anemeza yagarikwa ry'iryo shiramwe n'ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu ishiramwe rero Parsem twagira tubabwire yuko tari ryambere rikora amakosa twasanze rero iryo shirahamwe ivyo riko rirakora ricyoza kandi ritukisha igihugu rikongera rigacyoza n'inzego zikirongoye Ku kibazo cy'uko baserukira iryo shiramwe batoba barabimenyeshejwe Tarsise Niyongabo avuga ko babarungikiye urwandiko akavuga ko ari hamwe boba batarubonye abahamagarira kuri uyu wa mbere gutonda ku biro by'ubushikiranganje barubahe imbona nkubone Emmanuel Ndayishimiye arakenuye amaze iminsi havugwa ukwiyunga kw'amashami y'umugambwe w'abadasigana iprona uko kwiyunga kutazoba gushimikiye kuyuberizwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha y'umwaka wa 2000 n'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro ry'umwaka wa 2000
2015 ngo nta kindi bizobigamije atari ugukamira mucoze umugambi CNDD-FDD kugira banda yutoteza wongera uhunyanga gateka kazi na muntu mu Burundi ivyo bivugwa na Caroline Nditije yarongoye rimwe mu mashami agize umugambwe iprona mu Rwandiko yashize ahabona kuri uyu wa 20 ruheshi mu mwaka wa 2019 ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Vicris Ninteretse. Uwo mugambi wo kunwanisha impande zose zitandukanye z'umugambwe iprona nuwishira hamwe gishinze impinduka mu gihugu naho icumviro cyo gusubiza hamwe abadasigana riciza. Charles Nditije abona ko hari amahinyu y'inyegeje inyuma narigi uri kwisonga ryo mugambi iyo bari umukozi w'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo. Unonga akabashaka gufasha no gukora ibishoboka byose ngo umugambwe CNDD-FDD werekane ko amatora y'2020 azobahurikiyemo bose. Muri iryo tangazo Charles Nditije yibutsa indongozi zose za iprona ko amatora yonyene ashoboka ara yazoba yubahirije ibisabwa byose muri politike umutekano wubahirijwe hamwe n'agateka kazi na muntu gakingiwe nkuko vyumvikanywe ko n'impande zose mu biganiro bigira gatanu byabereye inguruguto mu gihugu ca Tanzania hari muri Gitugutu 2018. Kuri ivyo rero Charles Nditije asaba abo bose bamaze kwegerwa ko bokwamirira kuri ayo manyanga kuko ataho azoshikana igihugu akabasaba nyabona gukora ibishoboka byose ngo Burundi buve muri aka kaga n'indyane burimwo. Fikirisi n'intetse arakenuye amatora mu mwaka wa 2020 ngo ashobora kurangwa n'icuka kibi hamwe igihugu vyo mu karere n'amakungu bitofata ingingo ruhasha zituma leta y'u Burundi ireka abanyepolitike bahunze bagataha bakongera bagatunganya ibikorwa vyabo vya politike biri mu cegeranyo cishiramwe mpuzamakungu gishinze gukinga amatati n'amabi International Crisis Group aho bamenyesha ko atagikozwe amabarangwa mu gihugu ashobora kubandanya yiyongera ibishobora no gutuma imigwi yitwaje bigwanisha igwanya leta yiyunga ibiri muri ico cegeranyo tubibaze Sandrine Nkurikiye. Nkuko biri mu cegeranyo cishiramwe mpuzamakungu gishinze gukinga amatati ya ICG ibiganiro bihuza abarundi ntaco vyashitse ko inyuma y'imyaka 3 bitunganijwe. ICG imenyesha ko ibihugu vya Afrika y'ubuseruko vyari vyihaye intumbero yo guhuza abarundi inyuma yaho hadukiye injyane za politike Gepetero Nkurunziza yitoje mu kiringo kigira gatatu mwaka wa 2015. Mwishirahamwe mpuzamakungu ICG babona ko ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko bitari bifise ubushobozi n'uburyo bwo gutunganya ivyo biganiro kandi vyaranzwe no gushaka guke kw'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko aho bitigeze bihuza ku kibazo c'u Burundi ivyakamiye mucoze leta y'u Burundi bikaba vyatumye mbere atacavuye mu biganiro vyahuza impande zibiri nkuko biri muri ico cegeranyo ca ICG inyuma yaho ivyo biganiro atacu bishitseko ibizokurikira ntibitomoye kuko abategetsi bo mu karere banse gushikiriza izindi nzego kugira ngo zitunganye ivyo biganiro aho ni mu gihe batarerekana n'umuti wovugutwa kugira ngo injyane ziri mu Burundi zirangire ibintu biruko mu gihe u Burundi buriko buritegurira amatora yo mwaka wa 2020 ikiringo ca mbere c'amatora kikaba camaze gutangura kurangwamwo ukutihanganiranira muri politiki hamwe ataco hinduka imbere y'uko uyu mwaka urangira mwishirahamwe mpuzamakungu gishinze gukinga amatati ICG babona ko ibihugu vy'akarere ubumwe bwa Afrika ishiramwe mpuzamakungu ONU n'abandi bashinzwe gufasha mu Burundi bosaba ko amatora yo kwigizwa inyuma hakongerwa ko ikiringo c'amezi 6 ivyo vyatuma leta y'u Burundi itunganya neza akarere ka Afrika hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU boca bakoresha ico kiringo mu kongereza inguvu bagategeka leta y'u Burundi gutunganya amatora arangwa n'amahoro kandi yemewe na bose. Humura Burundi. Amakuru twateguriye arabandana mu gisata c'ubutungane n'umupolisi mu rwego rw'Inyamirama biri komisariya y'igipolisi ya komine Musigati ni mu ntara ya Bubanza ari mu minwe y'ubutungane kuva kuri uyu wa kane yo Nyamirama bizwi ku izina rya Fabrice yagirizwa kuba yarakubise bikomeye umunyororo witwa Joseph Bakundukize ubu yarafungiwe mu gaco k'Inyamirama bimusigati muri kino gihe akaba ari ku musego mu bitari Bubanza nkuko amakuru ava mu muryango wiwe avyemeza umukuru wa sentare nkuru y'igihugu Bubanza akavuga ko amatohoza yatanguye kandi ko hamwe iyo Nyamiramabi yo kwagirwa n'icaha yoca ahanwa hisunzwe amategeko tuve mu gisata c'ubutungane tubandanize amakuru twateguriye mu gisata c'amagara y'abantu ingingo ya leta yo kugura imiti ya generique nizorohereza abarwaye indwara za kanseri hepatite indwara y'igitigu cyo kimwe na diabete indwara y'igisukari n'izo ndwara zivuzwa imiti bita specialite ivyo ni mu gihe isoko y'imiti yahora itangwa n'ishirahamwe mituweli leta yategetse ko iryo soko rikoreshwa mu ruganda
rw'imiti Kamebu rushanzwe rukora imiti rukongera mu ruganda rubika imiti rukongera kayigura Kamebu naho mwishirahamwe mitiweri atanumwe ashobora kugira ica bivuze ko ishavurinanigana cane kuri bamwe mu banywanyi ba mitiweri basanzwe bakenera imiti iva iburaya bita ma specialite reka inkuru tuyibaze Bob Rugurika. Naho ingengo ya leta yo guhimiriza abarundi kwijukira imiti yo mu bwoko bwa generike ivugwa ko vyinshi abatari bake baremeza ko iyo miti ubwayo atari mibi kandi ivura ingwara atari nke ariko rero amakenga ya benshi akabashingiye kumvo zikurikira abakozi ba leta bahurikiye mu ishirahamwe mituwere barakatwa buri kwezi amafaranga yo kwivuza mu gihe bagwaye kubw'ivyo abagwayi batandukanye biryo shirahamwe bararekuriwe kwivuza kwa muganga no kwandikirwa imiti yose yo bafasha haba iyo mu bwoko bwa generike canke specialite aho leta y'u Burundi yatereye amakenga rero nuko mu gihe ishirahamwe rya mituwere ari ryo ryahora gifitiye uburenganzira bwo kwivuganira n'abadandaza imiti yo mu bwoko bwose bwa generike canke specialite leta yaraye itegetse ishirahamwe mituwere guhereza amafaranga yaryo ikigo Kamebu kugira ngo abe arico kigura iyo miti maze kiyihe ishirahamwe mituwere ikigo Kamebu naco kikaba kiriko gitegura isoko ry'imiti yo mu bwoko bwa generike yonyene aha rero ishirahamwe mituwere rikaba yibaza iyo rizokura imiti yo mu bwoko bwa specialite ikenegwa n'abanywanyi b'iryo shirahamwe akarorero ngo ni nk'abanywanyi bagwaye ingwara za cancer hepatite diabete n'izindi ingwara zose usanga ari ngombwa ko baronka imiti yo mu bwoko bwa specialite bamwe mu bakorera muri ico gisata twavuganye batumenyesha ko uretse ko imiti imwe igiye kubura burundu mu Burundi n'abanywanyi b'ishirahamwe mituwere bagwaye bazotegerezwa kuyigura igiciro kinini mu mafarmasi y'abikorera utwabo. Bobo Ruguri karakenuye tuve mu makuru y'amagara y'abantu tutandukira makuru avugwa mu gisata c'impunzi aho umutekano w'impunzi uraba ubwa mbere igihugu cakiriye impunzi imbere y'uko bikibazo c'amakungu ivyo nibitegekanywa n'amasezerano mpuzamakungu kubijanye n'impunzi na cane ayabereye Geneve mu mwaka w'1951 ni mu gihe igihugu gihidashatse kubahiriza ayo masezerano gishobora kwitwarirwa mu masentare y'ico gihugu canke mu masentare mpuzamakungu reka inkuru tuyibaze Josiane Muzaneza. Impunzi igengwa n'amategeko agenga umuntu w'umunyamahanga wese ari ku butaka bw'igihugu muri ico gihe umutekano w'impunzi ukingirwa na leta y'igihugu nk'uko ikingira umutekano wa bose. Umuhinga Emmanuel Krimis yanonosoye amategeko mpuzamakungu mu gutabara imbabare amenyesha ko leta ya Tanzania ari itegerezwa kwitaho umutekano w'impunzi z'abarundi mu kubahiriza amasezerano yateye kigikumu. Impunzi igengwa n'amategeko agenga abanyagihugu bari mu gihugu. Vyongeye niyo leta nyene ijejwe umutekano ku butaka bwayo. Muri ico gihe umutekano w'impunzi uri mu byo leta ya Tanzania ijejwe. Première obligation. Kubw'uyo muhinga nyene ngw'igihugu kitubahirije ayo masezerano ngo kirashobora kwitwarirwa muri sentare z'ico gihugu canke mu masentare mpuzamakungu. Bwa mbere ho na masentare yo mu gihugu kuko amasezerano y'i Geneve arategekanya ko impunzi zishobora kwitura ayo masentare cyo kimwe n'abene gihugu n'abandi banyamahanga. Birashoboka kwitura n'amasentare mpuzamakungu muri zo harimo sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane na sentare ya Afrika ijejwe agateka kazi na muntu na cane ko mu ngingo yayo ya gatatu itegekanya ukungana imbere y'amategeko. Mu ngingo ya 4 uburenganzira bwo kubaho nayo mu ngingo ya gatandatu umutekano wabo. Ikibabaje rero ngo nuko uko kwitura amasentare mpuzamakungu bitoroshe kubera ko usanga bisaba vyinshi hamwe n'umwanya munini nkuko bibandanya bishikirizwa n'uyo muhinga. Ingorane ya mbere janye nuko ibihugu birabwa n'ico kibazo bitahura ububasha buhabwa ayo masentare. Ubwa kabiri zijanye n'inguvu ayo masentare afise mu gukurikiza inyengo zafashwe iyanyuma kandi ihambaye ikabijanye n'umwanya no kwikwega kuko bisaba umwanya munini mu kuyitura. Ivyo umuhinga Emmanuel Krimis yanonosoye amategeko mpuzamakungu mu gutabara imbabare akaba bishikirije mu gihe kuri uyu wa 4 amakungu yaramutse ahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe impunzi umunsi washitse impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zidatekaniwe kuko zama zatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu gihe abigeme n'abagore nabo badasiba gufatwa ku nguvu.
Josiane Muzaneza arakenuye ishiramwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw'isi HCR ryari rikwiye gufata mu minwe ibibazo by'abarundi bahungiye mu makamba ari mu bihugu vya Tanzania na Republika ya Ntwaro rusange ya Kongo aho vyibonekeza ko umutekano wabo udakwiye bivugwa no mu baserukira impunzi z'abarundi n'abandi banyafrika bahungiye muri leta ya Victoria mu gihugu ca Australia. Pacifique Ndayisaba yongera gasaba makungu gutorera umuti indyane za politike ziri mu Burundi kugira ngo abarundi bahunze bashobore gutahuka ku gushaka gwabo. Dutega amatwi Pacifique Ndayisaba aserukira abarundi n'abandi Afrika bahungiye muri leta ya Victoria mu gihugu ca Australia. Tumutege yombi muri umunsi dusanzwe turiko twigina umunsi wahariwe impunzi dusaba hatoya ijeje impunzi bwa mbere ko yitaho ikibazo ca bene wacu b'impunzi bari mu makambi ya Tanzania cyane cyane mu makambi ya Nduta n'ahandi birirwa bafite umutekano muke kandi biboneka ko ari inzira yo kugira ngo batahe ku nguvu. Ubwa kabiri ni kwibutsa kandi dusaba n'igihugu cya Tanzania ahari amasezerano cyatewe ko igikumu amasezerano akingira impunzi ziri ku butaka bwayo. Tugasaba ko leta ya Tanzania ibakingira umutekano wabo. Ibyo tuvuga muri Tanzania n'ibyo tuvuga muri Kongo naho nyine tuzi ko hari umutekano muke cyane. Ni gusaba kandi hasere yuko ibandanya yitaho icyo kibazo c'abarundi baba bahunze. Tuzi bamwe bakorewe n'amabi abagore n'abakenyezi bafashwe ku nguvu abarundi b'igihugu aho bashobora kuvugwa nasaba kugira imyizero ko batangura ubuzima bwo abana babo bakazafata ubuzima. Ikindi ca gatatu dusaba dushiye no muri ACR n'ibindi bihugu by'ijambo bakora ibishoboka byose kugira ngo leta iriko yica ituma abanyagihugu bahunga ku bwinshi mu Burundi bakatiyihana ababikora kugira ngo aho impunzi ziguma zihunga ahubwo turabe kamara ashaka kugaruka n'ibintu bihunguka. Humura Burundi. Uyu mwanya w'ice ca kabiri c'iganiro Humura Burundi gihariwe ikiganira amagara dukingire ibidukikije nako kuba tubashikiriza ibijanye n'ikoreshwa ry'umwavu w'ikizungu engrais chimique mu gifaransa mu myongo itunganijwe ivyo bita marais aménagé. Muri kino kiganiro tubabwira hamwe akamaro n'ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu no ku binyabuzima. Abahinga barerekana ivyo koko kugira ngo amagara y'abanyagihugu n'ibinyabuzima bikingirwe. Ikiganiro mukamwa giteguriwe na mugenzi wacu Hermes Ntibandetse. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Bwakeye canke mwiriwe inshuti bakoze ibiganiro dukingire ibidukikije iganiro muri ko mukwikira ikibiriraho kuri Facebook RPA ijwi y'abanyagihugu. Uno munsi turabashikiriza ibijanye n'ikoreshwa ry'umwavu w'ikizungu bita engrais chimique muri mu gifaransa bikoreshwa mu myonga na cyane cyane ahatunganijwe neza ico bita aménagement des marais mu gifaransa. Aha tukarabira hamwe ivyiza vyazo n'ingaruka mbi kuri iryo koreshwa ry'umwavu w'ikizungu haba ku magara y'abanyagihugu canke ku binyabuzima. Abatumire bacu umwa mbere no murimyi umwe wo mu ntara kama y'Imbo, wa kabiri no muhinga mu gisata c'uburimyi Ingenieur Julien Nizigimana, wa gatatu nawe no muhinga mu bidukikije asanzwe ari mu barimyi karohabiwe mu gihugu ca Canada Daniel Minani. Nkundire ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro. Abarimyi baremeza ko nabo nyine amaze kubona indwara zitandukanye ariko batazi ico zivako. Uyu murimyi aravyigana aho boba bibaza ko vyoba bituruka kuri iyo myavu y'ikizungu bakoresha mu gufumbira imirima yabo. Gerageze kuraba turabona indwara nyinshi ziyadukiza rimwe tukibaza yuko ziva ku byo dufungura. Abateye imbere usanga bishika bakaronka ibyo bagifungura byose babiguze mu masoko cyane ahandi. Biragaragara ko nabo nyine bandura indwara nyinshi cyo kimwe mbere n'agiye umuto ubu yandura indwara nyinshi cyane kandi mbega indwara ziko zirava ku biti niba katubwira mu ihindagurika ry'ibihe tukiyumvira ahubwo ifungurwa dusigaye dufungura zivuye mu birimwa mu biti dusigaye dufungura zirima mw'iyi myavu y'ikizungu zishobora kuba zirizo ziba zirimo ziratuma amagara y'abantu atishoboye guhangana by'ukuri n'indwara zaduka basanga imibiri kabisa nta ngufu igifise kugira ngo umuntu ashobore kuba yogira utugufu. Akibara rero kiba
bituma niyo myavu yose ikizungu dushobora kuba dufungura dushobora kuba dufungura ibyari binyemo kuvuga ibyari birimo usanga n'akanovera ugasanga ari ikirenga ugereranije n'ibyo abasokuru bahora bafungura kandi tubazi n'indwara n'ihindagurika ry'ibihe turabona yuko bitameze nk'uko kera byari bimeze tukagira icyo bitwa ko tukakibura aho hambere haditse turi twarabona amafi mu myonga ahantu hose uri kurarima ukabona amafi ubu niba niyo nkukura ishobora kubiva ku mitumba iba yarimo ibintu by'ikizungu rero bigatembera muri iyo myonga ubu ugiye kuraba nta n'ibyo ko na kimwe ushobora gusanga mu mazi ahindura myonga umuhinga mu gisata c'uburimyi Engineer Julien Nzigimana ati uwo mwavu w'ikizungu engrais chimique si mwiza cane haba ku binyabuzima no ku magara y'abanyagihugu. Nibyo mu myonga ahantu barimo imiceri umuceri gusa n'ibiterwa bindi byose ubu abantu barafashe ingendo yo gufumbira bakoresheje ifumbire y'ikizungu yitwa engrais chimique. Rero iyo bafumbiye mu mwonga nibyo baba bakeneye umwimbu ariko twokwibuka neza yuko iyo myavu y'ikizungu izo engrais chimique bakoresha zitari nziza cyane. Ubwa mbere urashobora kuzikoresha umwimbu ukawuronka byoroshe ukimbura neza n'ubwa kabiri ukimbura ariko iyo bishitse ukabura uwo mwavu w'ikizungu isi iba yaramaze kumenyera uwo mwavu w'ikizungu rero iyo ububuze ushobora guteramwe ibintu ngo bimere ico ni ikintu ca mbere novuga ku ntambamye ya mbere intambamye ya kabiri nuko izo engrais chimique murumva namwe ko nibindi bintu umuntu abazanye mu isi izo engrais chimique imvura iguye canga inaho imvura itogwa ajya amazi bakuyemo umuceri asubira gutembera muri gwa ruzi rusanzwe bakoresha mu kurima ivyo biterwa ayo mazi rero uno munsi abanyagihugu bose b'i Burundi novuga ko banywa amazi ari mabombo ya kijambere ari amazi ateguwe neza hari abagikoresha amazi yo mu nzuzi birumvikana rero yuko uwo mwavu w'ikizungu bakoresheje uragenda muri ya mazi ayo mazi rero ugasanga abantu bayanyoye cyangwa bayakoresheje ibindi byose bitandukanye ariho hashobora kuva n'indwara zimwe zimwe zitewe n'ibyo bintu biba bikoze uwo mwavu w'ikizungu. Iyo mwavu w'ikizungu ivyunyunyu bakoresha byose rafise ingaruka mbi haba ku biterwa canke ku isi. Ego ingaruka hari ingaruka mbi n'ingaruka nziza nko ku biterwa uwo mwavu w'ikizungu ya byunyunyu birimwo iyo ukoresheje nabi ukashiramwo uburenze biterwa birashobora kononekara birasha canke bikamera nabi ukundi ariko iyo ukoresheje neza nta kibazo na kimwe biteye naco gituma haba hariho abahinga ngaho mu myonga bigisha abantu ukuntu bagomba gushiramwo uwo mwavu ku buryo bwategekanijwe nico gihe rero iyo bigiye mu mazi abantu bakayakoresha bakayanywa canke bakayahonyoramwo urabona abarimyi b'iwacu bose ntibaba bambaye amabotine bya birato twita amaboti rero hari abo usanga uravye nko kubarimyi cyane bagenda ku barimo umuceri birirwa mu mwonga bari mu bishanga n'amaguru kenshi muramubona baragwara indwara zitandukanye nka za mikoze n'izindi zavuye kubera ibyo bishanga biriwemwo novuga yuko ari ibyo byunyunyu byabateye izo mikoze ariko nabyo nibaza ko bishobora kuba birimo kurumva abashizemwo byunyunyu bidasanzwe bidahu abantu kuko ikintu umuntu atari bukoreshe ngo kimere neza mu kugikoresha barinda kubwira ngo wikingire wambare turiya tuntu bambara nk'amaga birumvikana yuko usuzemo ikirenge bishobora kumererwa nabi. Uyu munyagihugu asanzwe arimira mu kiyaya c'Imbo aragerageza kwerekana bimwe mu vyokorwa kugira ngo isi igarukane akanovera no gukingira amagara y'abanyagihugu. Isaha isi ndimwa ikigira nayo nyene kanovera ntabwo tugifise iyo uyu mwaka utari mu mwavu mujye mushobora kwimbura bisaba yuko isi yose wama urarima mu mwavu w'ikizungu rero turabona yuko atabundi buryo tuba bigikunda cyane nimba waje ubundi mwavu ushobora guhindura bakagira iyindi myavu ishobora kuba itameze nk'isanzwe ihari kubera ihari
tukabona yuko irimo iratera ingorane bidasanzwe ko uyu mwaka urimwe mu mwavu w'ikizungu mu mwaka uza n'uwurimemo neza ngo wimbure ibyo mwavu w'ikirundi abantu bahora barima nawe urabona yuko inka ubu ziriko zirahona ubu hariho n'ingorane z'uko ushobora gusanga abantu badafite aho baziragira ingorane nyinshi ugasanga abantu bakiroga umwavu w'ikirundi bashobora kuba borimisha ku buryo bashobora gufungura urumva n'ikibazo genda bavuga yuko butuma haba ubundi mwavu wizwe neza bituma atangorane n'imwe atangaruka umuntu ashobora kugira iyo abikoresheje hanyuma ibyo bintu nabyo ntibyaba bihari umwavu urabidusitarira abanyagihugu kugira ngo babikoreshe kugira ngo izo ngaruka mbi naho uwo mwavu wowe urabura mvuga izo ngaruka mbi zituma n'amagara yabo tukaba bazikingira muri iyo nzira. RPA ijwi ry'abanyagihugu yaraganiriye n'umuhinga mu gisata c'ibidukikije asanzwe kandi ari n'umurimyi akomeye hariya i Quebec mu gihugu ca Canada Daniel Minani arerekana bimwe mu byokorwa kugira ngo ibidukikije bigarukirwe n'amagara y'abanyagihugu akingirwe neza. Ibintu byose bikenewe hariho kugaburira abantu bashaka kurya hanyuma no gukingira ibiti n'ibidukikije no gukingira abantu. Ikibazo rero nicyo kiragoye kuko navuga ati bakoresha amase y'inka icyo bita engrais organique mu bisanzwe yange y'ikizungu bavuga amase y'ikizungu ntitanye kanini nayo y'ifumbire y'inka cyangwa y'ibindi bishoboka usanga hose harimwo ibyunyunyu bigaburira ibiterwa birasa keretse gusa yuko uyu mwavu bita w'ikizungu usanga biri ari byinshi cyane ku kiro n'ahandi gico kuri hino aho turi muri Canada amase y'inka nayo nyine aronona cyane kubera ibintu bya phosphore birimo akonona ibiyaga usanga haguye ko ibintu by'ama-algae nyuma rero icyo kibazo no kucicarira navuga ngo noronka inyishu itomoye nko ku magara abantu ajya amazi banywa usanga yarononekaye kubera iyo fumbire y'ikizungu ho mubibona gute naho batabira hejuru atari mu mwonga honyine umwavu uramanuka gushika mu kuzimu ajya batabisha urashongera mu mazi ukamanuka ugashikira mu masoko y'amazi ari mu kuzimu umuntu rero agenewe kurya ibivuye mu ifumbire ntagenewe kurya ifumbire urumva rero ko biragaragara yuko ifumbire bifite ingaruka mbi ku magara y'abantu mu gihe bariye iyo fumbire cyangwa bakayinywa bitabanje guca mu giterwa urashobora kuvuga uti nkinge ifumbire mugabo ayo mazi nongere ndayakingire iryo fumbire ntirijeyo kugira ngo ntirijeyo rero hariho intambwe ugatambuka ukavuga ati nko ku metero 20 ahantu hose uzi ko hari isoko ry'amazi cyangwa uruzi impande y'uruzi ukavuga uti ntambuke metero zingana ukunuku urumva biza ko bahinga bazi bize neza bakaraba uwo mwavu ugiye mu kuzimu ugarukira he bakaraba rero imetero uwo mwavu ugarukirako bagaca bazipima bakavuga bati kirazira kurima impande y'uruzi tambuka intambwe nk'ijana canke tambuka intambwe 20 urumva biva ngene bahita aho hantu n'ingene iyo si itwara amazi bakiha distance yo gukorerako iyo wihaye distance ntashikayo arashobora kuguma mu kuzimu kuko nko muci amazi aba yamanutse mu kuzimu izuba rikaka arasubira akaduga ariko nahaduga imyavu yoyo ntabwo ishobora gucika impwemu kugira ngo ishobore kuduga hejuru nta mazi urumva umwavu uragumayo ugumye mu kuzimu umugabo utegereye amasoko y'amazi hanyuma uko iminsi ihera niko utera uhinduka ukavangatirana n'ibindi biri mu kuzimu ingorane zikagabanuka cyane ahantu barimye umuntu agashobora kuhatera ibiti ariko nk'imyaka ibiti bifite imizi ishika kure ikawukwega ikayirya iyo fumbire yagiye mu kuzimu bikayidugana kandi ni byiza cyane kuko biduganye biyiriye ibyo biti nabyo bakabyicira umva iyo fumbire yagiye mu kuzimu kure ni bwo buryo bwo kwigaruka niko ndabibona
myonga usanga harimo ibitego bitandukanye muri ivyo usanga harimo amatomati n'ibindi barabipompa imiti kugira ngo ari ubukoko bupfe ku mbega vyovyo ayo bapomye iyo miti kuri ivyo biterwa nta ngwirikizi zihari haba ku binyabuzima no ku banyagihugu. Gupompa ibiterwa ibyo birashobora kuronkera inyishu kubera yuko uko upompa niko upompa umenyereje igiterwa gupompa ubwo bukoko burashobora bukamenyera n'uwo muti hanyuma ukatuzana ugahindura ufata n'ubundi butaramenyera. Byiza rero hariho ibintu bita ubukoko ukabutuma ubundi aha nibyo dukoresha nka nibyo nkoresha muri ferme kandi usanga bikora cyane gukunda gukoresha iyo miti byo gupompa. Hariho rero udukoko turya utundi mu Burundi bari bakwiye kuraba ingene bafata umwanya bakaraba hariho za igabu abantu bakora za recherche bakaraba nk'itomate ziribwa n'iki usanga hariho ibintu by'ibinyugunyugu bizigwa ko bigaca bitangwa amagi hanyuma ukazobona inyo ziratanguye by'ibinyo bigatangura kujyanya tomate. Kugira rero umuntu yihweje hariho nk'inyoni canke ubundi bukoko uza kuza bukarya ibyo bintu by'itomate bakaca naho nyene babworora bagaca basohoka muri izo tomate kugira ngo ntibasubire gukoresha ibyo bintu byo gupompa kuko bironona cane amagara y'abantu bironona amazi bironona byinshi cyane. N'ubwo bukoko bagiye kubumenyereza gupompa nabwo nyine si ubwana ugaca bwiyungunganya nabwo iyo miti ukayimenyera ugasanga rero tugiye. Hanyuma hariho n'iyindi miti bashobora gupompa itavuye mu mahinguriro ari imiti iva mu bindi biterwa kirekemo. Hariho ibiterwa byitwa ubukoko ugasanga nta mazi y'itabi bigashobora kwica ibintu n'ibindi biterwa byinshi bakwiye gukora recherche bakaraba ibishobora icyo bita ibintu biologique nicyo umuntu twakora. Tubibutse nshuti bakunzi ibiganiro dukingire ibidukikije ko twariko turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ry'umwavu w'ikizungu akamaro kawo n'ingaruka mbi ku binyabuzima no ku magara y'abanyagihugu. Mukamwumvise bimwe bikuru bikuru mu byokorwa kugira ngo vyose bikingigwe nk'uko abatumire bacu babibasiguriye. Dushimire umurimyi wo mu ntara Kamayimbo yerekanye amakenga yo gukoresha umwavu w'ikizungu. Tongere dushimire kandi n'umuhinga mu gisata c'uburimyi Engineer Julien Zigimana. Dushimire kandi bimwe bikomeye umuhinga mu gisata c'ibidukikije ari n'umurimyi akomeye mu gihugu ca Canada Daniel Minani. Akaba ari ngaha nshuti bakunzi biganiro dukingire ibidukikije cuno munsi garukiye kuri mikro mwari kumwe na Hermes Nibandetse tuwani nisango ku munsi wa gatanu nkaho tutanguriye umurongo nuhinduka. Cari kiganiro dukingire ibidukikije kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Nino ngahanyene amakuru twateguriye aciyarangirira reka nshimire Hermes Ntibandetse ingene yaduteguriye ikiganiro aya makuru mwari kumuyakurikirana ikibiraho ku murongo wa Facebook RPA ijwi ry'abanyagihugu. Aya makuru kandi mukaba mushobora kuyaronka biciye ku mirongo ngurukana bumenyi ya RPA itandukanye. Amakuru mwari kumushikirizwa na Bonfils Niyongere mfatikanije na Fabrice ndi mu rukundo mu buhinga bw'ivyuma wari kafata amasanamu ni Engineer Egide Mwemero. Twese hamwe tuti murano rweze mu byanyu no mu banyu abari mu Burundi mu mahanga ya kure mu bihugu duhana imbibe ndetse no mu Burundi tubabwiye tuti ni mu sangwe amahoro kandi murare aharyana. Ko muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye